uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero turonderako igihe ugira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndagwaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba udushikirizwa na Pastor Samuel Nsabimbona. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu cigwa giheruka twigiye hamwe ivyo kugendera mu muco w'ijambo ry'Imana. Twarabonye ko umwana w'Imana w'ukuri agira inyota yo kumenya ijambo ry'Imana hamwe no gukora ivy'Imana igomba. Yohana nawe yararajwe ishinga no kubona ko abakristo bitondera ivyagezwe vy'Imana. Yabibukije ivy'umwami Yesu yababwiye akiri hano mw'isi kugira ngo bavyitondere. Aravuga mu gihimba ca kabiri mw'ikete rya mbere yanditse umurongo w'8 ati: kandi ndabandikira icagezwe gishasha, kandi ico nico ukuri muri we no muri mwebwe, kuko umuzimagiza uri kurahera, umuco w'ukuri umaze kwaka. Ku murongo w'9 naho yabandanije avuga ati: uvuga ko ari mu muco akanka uwundi mwene data aba akiri mu mwijima gushika n'ubu. Twarabonye ko ata mwana w'Imana yoshobora kuvuga ko agenda mu muco kandi yanka mwene se. Umukristo yanka uwundi mukristo aba afise ikintu kitagenda neza mu kwizera kwiwe. Twararabiye hamwe igipimo cerekana yuko umuntu yoba ari mu mwijima canke ari mu muco. Twasomye mu ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca kabiri umurongo wa 10 n'uwa 11 ngo: ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi yaja, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Igihe rero umwami Yesu yari hano ku isi, nawe yaravuze nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba c'8 umurongo wa 12 ati: jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. Mugenzi wanje, ijambo ry'Imana Yohana yanditse rirahambaye cane, aho yavuze ati: uwanka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi yaja, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Asangwa rero ugomba kumenya ko uri umwana w'Imana, niwipime kuri ico gipimo c'ijambo ry'Imana. Asangwa wanka mwene so uri mu mwijima, ariko namba ukunda mwene so uri mu muco. Twarabandanije dusoma ku murongo wa 12 naho tubona Yohana avuga ati: ndabandikiye bana bato, kuko mwahariwe ivyaha vyanyu kubw'izina ryiwe. Twarabonye yuko abo Yohana yita abana bato ari abana b'Imana bavutse ubwa kabiri. Ishimikiro rero ry'ubukristo sirindi ni uguharirwa ivyaha mu izina rya Yesu Kristo yabaviriye amaraso. Birababaje kubona hari abakristo benshi baguma bibereye abana bato mu Mana, bakabura kugira intambuko yo kuja imbere. Twarabonye n'abandi Yohana yandikiye, mugabo batari abana gusa, ariko bari base. Dusoma ku murongo wa 13 ngo: ndabandikiye base, kuko mwamenye wamyeho kuva mu ntango. Ndabandikiye misore, kuko mwanesheje wa mubi. Hari n'abandi twabonye Yohana yandikiye batari abana bato gusa. Dusomye mu murongo wa 13 muri icyo gihimba ca kabiri c'ikete rya mbere Yohana yanditse avuga ati: ndabandikiye base, kuko mwamenye uwamyeho kuva mu ntango. Ndabandikiye misore, kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato, kuko muzi data wa twese.
iri jambo ngo base rivuga abakristo bamaze imyaka myinshi baramenye umwami Yesu kandi baza bakuze mu vy'Imana. Mugenzi wanje, mbega wewe nanje twoshobora dute kunesha wa mubi? Nta kindi co bidushoboza atari ijambo ry'Imana. Mw'icete Pawulo yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 6 umurongo wa 17 niho yababwiye ibijanye n'ibigwanishwa vy'umukristo, na cane cane avugamwo ijambo ry'Imana ariyo nkota ya mpwemu. Agace ka nyuma ka wa murongo wa 13 wo mw'icete rya mbere ryanditswe na Yohana igihimba ca 2 karavuga kati, narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Abo bana bato bavugwa hano n'abantu bato mu vy'ukumenya Imana, si abafise imyaka mike y'amavuko. Ico bazi gusa nuko ari abana b'Imana. Kandi rero hari benshi n'uwu munsi babona ko kumenya ivyo biba bihagije, bakabona ko umengo nta bindi vyinshi bakeneye kumenya. Twarabandanije turumva ivyo Yohana yandikira umugwi umwe w'abizera. Umurongo wa 14 muri ico gihimba ca 2 yababwiye ati, narabandikiye base kuko muzi uwamyeho mu ntango. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Hano naho Yohana avuga ati, narabandikiye base kuko muzi uwahereye mu ntango. Yohana rero nta na kimwe yongera kuri ivyo, kuko ataworonka ibirenze ivyo. Ikitugira abakristo bakuze mu vy'imhemu, Pawulo hari ico yabivuzeko mw'icete yandikiye Abifilipi mu gihimba ca 3 umurongo wa 10 aho havuga ati, ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe n'ugufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe. Mbega mugenzi, umuntu womumenyeshwa n'iki? Umuntu umumenya neza iyo mubanye mugashobora kumarana iminsi. Twarabonye akarorero k'abubakanye bamaze kumarana imyaka myinshi. Abo baba bamaze kumenyana neza kuko baba bararose umwanya wo kuvugana no kwihwezanya muri vyose. Umwami Yesu nawe nta kundi twomumenya bidaciye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riduhishurira Yesu Kristo wari we. Ijambo ry'Imana nizo mfungurwa z'umukristo wese zimufasha kugira amagara meza mu vy'imhemu. Ni vyiza rero ko abakristo bogira imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana hagati mw'iyinga. Ijambo ry'Imana niryo mutima w'ubugingo. Abasore nabo Yohana yababwiye ati, narabandikiye misore kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Aha naho turabona ijambo rikomeye ngo, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe. Mugenzi wanje, ijambo ry'Imana rigumye muri wewe niho woshobora kunesha wa mubi Satani. Wewe rero uduteze amatwi, urumvise umuco w'ukuri uwari wo. Nta wundi ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Numwizere, umwakire mu bugingo bwawe, wemere kugendera mu muco w'ijambo ryiwe, uzobona umugisha uva ku Mana.
cigwa c'uno munsi naho turabandanya kwakira inyigisho zijanye n'ukwirinda gucudika n'isi. Izo nyigisho zirashimikira ku murongo wa 15 n'uwa 16 muri iri kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri. Uravye iyo mirongo womengo iratandukanye n'imirongo yo muri ico gihimba twize mu vyigwa biheruka, yavuga ukuntu dushobora kurushirizaho kumenya yuko turi abana b'Imana. Nk'uko rero twabibonye kuva mu ntango y'igihimba ca kabiri, abana b'Imana barangwa no gukunda Imana hamwe no kwitondera ivyagezwe vyayo. Twokwibukanya yuko ivyo vyagezwe atari vya bindi 10 gusa vyashikirizwa Mose, ariko ni vyagezwe umwami Yesu aduha iyo tumaze kugirana nawe ubucuti budasanzwe, twemeye kurongorwa nawe. Abakristo b'ukuri rero bumvira Imana kandi bakagira inyota yo kuyihimbara mu byo bakora byose. Biteye agahinda kubona abakristo bagerageza kumvira Imana mugabo batabitumwe n'urukundo, ariko babitumwe no kugoberwa gusa. Dukwiye rero kwitondera ivyagezwe vy'Imana bivuye ku rukundo, nk'uko umwami Yesu bwiwe avuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 15, ahavuga ati: nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Mugenzi, iyo witondeye ivyagezwe vya Kristo Yesu kubera ko umukunda, hari ingorane nyinshi zawe ziheza zigatorerwa umuti mu buryo butangaje. Tuzoshishikara kuvyigako tugeze ku gihimba ca 4 umurongo wa 19, aho Yohana avuga neza ati: twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Reka rero tubanze turabe ivyerekeye kwirinda gucudika n'isi, duhereye ku vyanditswe muri iri kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri umurongo wa 15. Havuga ngo: ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Dusomye ngo ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Mbega iyo si Yohana avuga canke ibiri mw'isi ni biki? Hano Yohana ntagomba kuvuga ibiti, amashugwe, amabuye n'ibindi vyose tubona biteye igomwe Imana yaremye. Imisozi n'imyonga sivyo tubwiwe kwanka. Ivyo vyose vyaremwe n'Imana, twebwe turabikeneye kugira ngo tubikunde kandi tubikoreshe. Bitaye ko abantu Imana yaremye sibo tubwiwe kwanka. Noneho Imana yarabakunze ibaha umwana wayo w'ikinege, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 16. N'umurongo abantu bose bafashe ku mutwe keshi iyo baja mu ishengero, na cane cane abaciye mu nyigisho zo kuw'Imana mu bana bato, Sunday school, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ivyo rero tubwirwa kwanka hano muri iyi si ni ibintu vyo mw'isi bihari kugira ngo bigwanye Imana. Burya hari ibintu vyinshi bikoreka umunsi bivuye kuri Satani kugira ngo bigwanye Imana. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 30, turumva ivy'umwami w'isi agwanya Imana. Havuga ngo: sinkivugana namwe vyinshi kuko umwami w'iyi si ari mu mukuza, yamara muri jewe nta kintu hafise. Hano rero havugwa ivy'isi, harimwo n'ubutunzi n'ubwenge bwo mw'isi nyene. Ivyo vyose ni ivy'umwami w'iyi si ari we Satani. Uwo ni we yagerageje umwami Yesu amusezeranira ko yomuha ubwami bw'iyi si. Ibihugu vyinshi uwu munsi vyaramaze kugabirwa na Satani ubutunzi bw'umurengera. Hariho n'abantu batunze ivyo bahawe na Satani.
biraboneka ko muri ivyo bihugu n'ibisagara vyavyo ari Satani gusa yiganzira, nayo ukubaha Imana koko kuri kure. Ariko rero tumenye ko umwami w'iyi si yamaze gutsindwa n'urubanza, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 16 umurongo wa 11. Uwo murongo uravuga ngo ivy'imanza, kuko umwami w'iyi si yaciriwe urubanza. Pawulo rero yaravuze ku vy'isi bitari bibi mw'ikete yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca mbere umurongo wa 4, ahavuga ati yadutoranirije muri we intango y'isi itarashigwaho. Ariko muri iryo kete nyene yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 2 umurongo wa 2 naho yavuze ati ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'iyi si bigenda. Muri ivyo vy'isi harimwo ivyo kurya. Umwami Yesu ivyo kurya yarabivuze ko, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditse na Matayo mu gihimba ca 4 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yavuze ati amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi azahari ati niwabura umwana w'Imana bwira y'amabuye acika imitsima. Ni ukuvuga ko bagendera mu ngeso mbi zo mw'isi yuzuyemwo ubukunzi bw'inda, ukwikunda, ibinyoma n'ivyifuzo vy'umubiri. Iyo niyo si tubamwo. Akaba ari Yohana avuga ngo twirinde ntidukunde isi. Tuba mw'isi yuzuye ubugarariji no kurwanya Imana. Imigenzo y'iki gihe n'ibintu vyinshi biranga iterambere tugezemwo usanga ari bigwanya Imana. Nico gituma abana b'Imana badakwiye gukunda isi n'ivyayo. Kanatsinda turi mw'isi ariko ntiturab'isi. Turazi ko dufise ivyo mw'isi vyinshi dukora, ariko ivy'isi si vyo bikwiye gufata ikibanza ca mbere mu mitima yacu. Tumenye yuko iyo twanse kumvira Imana haba hariho ibindi twihaye kumvira. Tutihereje Imana ngo tuyumvire, twoba twiyemeje kwihereza ivyo mw'isi bikaba ari vyo twumvira. Pawulo aravuga mw'ikete yandikiye Abagalatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa 14 ati ariko jeho singira ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi ibibambwe, nanjye isi ndayibera ubambwe. Pawulo rero hano yavuze ko hagati yiwe n'isi ya Satani hari umusaraba, kandi ivyo vyose uko ari bibiri bikaba bimurondera. Yaciye avuga ati jewe nk'umwana w'Imana ntegerezwa guhitamwo umusaraba wa Kristo nkumvira Imana. Ico twomenya ni uko isi y'uwu munsi itariko irirata umusaraba. Na Petero hari ico yabivuze ko mw'ikete rya 2 yanditse mu gihimba ca 2 umurongo wa 20, aho yavuze ati namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu vy'isi bihumanya, maze bakongera kuvyizingiramwo bikabanesha, ibyo hanyuma vyabo birusha ivya mbere kuba bibi. Hano Petero arerekana ko ivyo mw'isi bihumanya. Turumva vyinshi bivugwa ko bihumanya, yaba imyanda yo mu mazi, mu binogo no mu kirere, ariko tumenye ko hari ivyiyumviro vyinshi n'amajambo vyanduye. Amaso aranduzwa n'ivyo tubona biteye isoni, amatwi nayo akumva ibiteye isoni vyinshi. Ivyo vyose bihumanya ubwenge bw'abantu bikadushira kure y'urukundo rw'Imana. Dushishikaye kwiga ku murongo wa 15 muri iri kete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca 2, turabona mu gace ka nyuma k'uwo murongo ngo umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Urashobora kwiruka n'ivy'isi iyinga ryose, maze ugaheza ugahindukirira Imana ku munsi wayo gusa wo gukoranira hamwe n'abandi, ariko rero bikaboneka yuko ugukunda Imana kutari muri wewe. Pawulo niwe avuga mw'ikete yandikiye Abaroma mu gihimba c'indwi umurongo wa 18 n'uwa 19 ati ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo,
kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Kuko iciza ngomba atari co nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari co nkora. Izo rero nizo ntambara ziba mu mutima w'umukristo mu gihe akiri muri iyi si, kandi akameremere kiwe kakiriho. Akameremere k'umuntu koko kama gahengamiye mu vy'isi. Reka rero dukomeze twumve igituma uwukunda isi atagira ugukunda Imana muri we. Yohana yaranditse ku murongo wa 16 muri iri kete rya mbere, yanditse mu gihimba ca kabiri ati, kuko ikiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko vyanduruka mu isi. Aha rero turumvise ibintu bitatu Yohana yadondaguye, ibintu biri mu isi. Ivyo rero si ibigeragezo bidushikira gusa, harimo n'ibigeragezo Satani yazaniye Eva, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 3 umurongo wa 6. Hakabamwo n'ivyo yazaniye umwami Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 4 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Reka twihweze gatoya ivyo bintu bitatu. Ica mbere ni ivyifuzo vy'umubiri. Eva yabonye ko kirya giti cari kibereye kuribwa. Ku muntu ashonje harya hari aho kugenderwa koko, kuko hari ivyo kurya. Ijambo ry'Imana naryo ririyamiriza ubukunzi bw'inda n'ibindi vyaha vy'umubiri. Ibikwegakwega umubiri ni vyinshi. Uwu munsi ukwamamaza ibiteye isoni biza vyarabaye agaharawe, haba mu ishengero canke hanze yaryo. Ivyo vyose ni ivy'umubiri. Turibuka ingene Satani yagerageresheje Yesu ivyo kurya, amaze iminsi n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Ngo umugeragezi aza ahari ati, niwabura umwana w'Imana bwira aya mabuye acike imitsima. Umwami Yesu yarashoboye guhindura amabuye agacika imitsima, mugabo ntiyaciye abikora ngo nuko Satani abimugerageresheje. Yamugerageresheje ibitunga umubiri, nk'uko natwe uwu munsi twama tubigeragereshwa. Ico twomenya nuko ukugeragezwa atari co caha, ariko icaha kiri mu kuneshwa n'amageragezwa, tugakora ibizira imbere y'Imana. Reka ubu naho twumve ibindi vyifuzo bivugwa muri uwo murongo wa 16 muri iri kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca kabiri. Hari ivyifuzo vy'amaso. Naha nyene twotanga akarorero kuri Eva, yabonye ko kirya giti Imana yamubujije giteye igomwe. Uko niko Satani yeretse umwami Yesu ubwiza bw'ubwami bwo muri iyi si. Kandi niko biri, ibyiza vyo mu isi usanga ari gitangaza, kandi biri mu minwe ya Satani. Muri iki gihe hari ubwenge buhambaye bugwanya Imana, bwigisha ivy'ukwifatira mu minwe neza ivy'iyi si. Ubwo bwenge ni nabwo umwami akomeye ari we Antikristo azoza ashira imbere. Azoza agomba kuganza iyi si kandi akorera Satani. Ica gatatu twokwihweza ni ikintu citwa ubwibone bw'ubu bugingo. Eva yabonye yuko yoshigwa hejuru no gushikira ca giti. Hari benshi biratira imiryango bavamwo, intara canke ubwoko. Ubwibone nk'ubwo ni nabwo Hitlere yakoresheje abushira mu mitima y'Abadagi. Ubwo rero ni ubwibone bw'ubu bugingo. Ubwo bwibone nibwo butuma abantu babona ko boba basumba abandi, bigaheza bikabatera gukora ivyaha vy'ibigirankana, ivyaha vy'ubwishime. Uwu munsi usanga no mw'ishengero hari abizera bibaza ko basumba abizera bo mu yandi mashengero. Mbere hari n'abizera bari mw'ishengero rimwe bagatangura kubona ko barutana. Satani rero yajanye Yesu hejuru ku munara w'urusengero, amugerageresha ikintu c'ubwibone ngo ntiwikorore ntihagire ico uba, n'abandi babone ubukuru bwawe. Ariko rero Yesu ntaho yigeze akora ibitangaza kugira ngo yerekane ubukuru bwiwe.
ibyo vyifuzo by'uburyo butatu nibyo bigeramiye abana b'Imana nk'amageragezwa akomeye uwu munsi. Hamwe twoshira imbere ukoroherwa no kunezereza umubiri, canke tugashira imbere ubwiza twoba dufise, canke idini yacu, twoba tugiye mu buzimire bukomeye. Ibyo bintu byose ni iby'isi kandi birashira. Turabwiwe ngo ntitugakunde iby'isi kuko n'Imana ntibikunda, mbere umunsi umwe izobirandura byose bihere. Twibuke ko abansi bacu ari isi, umubiri hamwe na Satani. Ibyo nivyo twama twagerageresherejwemwo n'uwu munsi, kandi kenshi biranadutsinda. Mugenzi wanje ukurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, nahawe guhitamwo ubugingo, ukakira Umwami Yesu Kristo, ukemera kurongorwa nawe. Nukunde ivy'Imana, nayo ivy'isi vyovyo birashira, kandi si ugushira gusa, ahubwo bijana mu rupfu. Urashobora kubwira Imana uti, Mwami Imana, ndagukengurukeye cyane kuri uwu muco ndose wo mw'ijambo ryawe, umbuza gukunda isi n'ibiri mw'isi. None rero ndagusavye imbabazi aho nagendeye muri ubwo butamenya, ngakunda isi nkakwirengagiza. Umbabarire, unkure mu gitabo c'abagarariji, ushire mu gitabo c'abana b'Imana, kandi unshoboze kudakwegwa n'ivy'iyi si bishira. Umpe gushira umutima ku vyagezwe vyawe no kurongorwa n'ijambo ryawe, kandi kw'iherezo uzompe kuraganwa n'abizera ubugingo budashira. Ndabigusavye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikigwa c'uwu munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twakure canke utwandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 87 95. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Dukorera muri Rohero ya mbere kw'ibarabara ryitiriwe Gerere nimero 27. Yesu aguhezagire.